birahimbaye cyane iyo abene igihugu banezererwa igihugu cabo. Aha muri ngaha muri mwebwe hariho bagiye bahunze igihugu bakigenda, ntibagiye bafise umutima mwiza, bashitseyo nta kindi bakora atari kukivuma no kugituka. Mugabo mu nyuma igihugu kimaze gutoha baca barihindukiza barivyukiranya bati Uburundi igihugu cyacu ciza. Aho ndabakengurukira cyane. Muri mwebwe kandi hariho bagiye gusoma ubwenge. Abagiye gusoma ubwenge bariho, hari n'abandi bagiye gupagasa, hari n'abandi bagiye mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu, atari guhunga, mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu bariho. Rero mwese iciza kihari nuko abarundi bari hanze basubiye kwibuka igihugu cyabo. Uno munsi muje gukorana kugira muhanahane ivyiyumviro kungene mwoshobora namwe gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Mwebwe muri hanze abajene ni murungikira bari ino ubwo buhinga bwanyu, kuko je murambona abazi ku exploiter teise neza amahera aruzuye na miliyonere. Gasape yamenye icari ico teise, ari n'ubundi aheruka gutora intuzi yindi ubwoko bwa rezo sociale w'imakamba nawe nyene. Bijya n'ibintu bishobora yuko byo duteza imbere teise, ntimuyishire inyuma, nikintu gikomeye cyane. Hanyuma mu produise amakore acaboneka n'amataxe, leta nayo igacironka amahera yubakisha y'amabarabara y'amashure bya bitaro, urumva biba bibonetse. Mwemo sigara muterekera kuri bonne gouvernance ntagira abatwononera gusa, tuzoja rutera imbere.